uretse abapfuye muri iyo ngwano abandi bagera ku 155 barakomeretse nk'uko vyatangajwe kuri uyu wa mbere n'ababa mu gice cyo hagati muri Somalia hamwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu baho. Leta ya Somalia ihanganye n'ibibazo vyo guhagarika uruhagarara rwatewe n'umugwi Al-Shabaab ukorana n'umugwi Al-Qaida. Ihanganye kandi no gutana mu mitwe hagati y'imiryango igize ubwoko bw'Abasomali igwanira ubutaka n'amazi muri Somalia. Ugutana mu mitwe hagati y'imiryango y'Abadir n'Abamarihan yari yagiye hamwe mu rugamba rwo gutuza abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab mu ntara ya Galmudug iri hagati muri Somalia yadutse ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu bisagara vya Abudwak na Herale. Iyo miryango igwanira ubutaka inka zirishamwo n'ibice birimwo amazi. Farah Nur ayoboye umwe mu miryango iba mu gice cyo hagati muri Somalia aba mu gisagara ca Herale yatangaje ko inteko za leta zaje gutabara zitevye. Uwo mutegetsi Farah Nur yavuze ko abantu 55 baza bamaze gupfa bari mu miryango yatanye mu mitwe. Yasiguye ko vyari vyoroshe guhagarika ugutana mu mitwe hagati y'iyo miryango ko yamara bitabaye. Abakozi bo mu bitaro biri mu bisagara vya Herale na Abudwak hamwe n'ibindi bisagara vyo hafi yaho bemeje ko bavuye abantu 115 bari bakomeretse, abapfuye baciye bashingurwa buno nyene. Fidel Niyongabo urakoze. Dutwara muri Afrika y'Epfo aho inama nshingamateka y'ico gihugu izokorana ku wa gatanu w'inondwi kugira ngo itore perezida mushasha, ni mu gihe imigambwe itandukanye ibandanya ibiganiro bigamije gushiraho leta y'ubumwe. Inama nshingamateka izoba ihuye ubwa mbere kuva amatora rusange abaye ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu. Itegekanya gutora umuyobozi wayo n'icegera ciwe. Umutegetsi mukuru w'igisata c'ubutungane muri Afrika y'Epfo Raymond Zondo yatangaje ko umunyamabanga w'inama nshingamateka yahawe ubutumwa icese ko azokora ibikenewe kugira iyo nama ikorane ubwa mbere hisunzwe ivyasabwe n'umutegetsi mukuru w'igisata c'ubutungane mu gihugu. Umugambi uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC uyobowe na President Cyril Ramaphosa mu kwezi kurangiye waratakaje ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka. Bwari ubwa mbere kuva uwo mugambi utakaje ubwinshi mu nama nshingamateka mu myaka 30 irangiye. Umugambwe wasavye imigambwe itavuga rumwe kwifatanya nawo mu runani ruzwi nka leta y'ubumwe mu ntumbero yo gushiraho leta izokwirikira. Mu migambwe yerekanye ko ishobora kuja muri leta nshasha harimwo Democratic Alliance DA mu mfunyapfunyo. Abagize urwego rujejwe gufata ingingo muri uwo mugambwe barakoranye kuri uyu wa mbere kugira baganire imigambi yabo yerekeye kuja muri leta. Ni nyuma yuko bagiranye ibiganiro n'umugambwe ANC mu mpera z'indwi irangiye. Ijwi ry'Amerika turacari mu makuru y'irya nino kw'isi. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yashitse muri Israel ni mu ntumbero yo gushigikira agahengwe mu ntambara ya Gaza n'umugambi wo kurekura abagizwe imbohe mu gihe Israel ibandanya ibitero mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yashitse muri Israel avuye mu gihugu ca Misiri aho yabonanye na President Abdel Fattah al-Sisi. Mu biganiro bagiranye mu mwiherero ku mugwa mukuru Cairo, Blinken na Sisi baganiye ivyerekeye utwigoro two gushika ku gahengwe hagati ya Israel n'umugwi Hamas hamwe n'amasezerano yerekeye guhanahana abanyororo. Yamara politike muri Israel n'agacerere k'umugwi Hamas umaze amezi 8 ugwana na Israel vyatumye abantu bibaza niba hari ico Blinken azoshikako mu rugendo rwiwe. N'urugendo rugira 9 Anthony Blinken agize mu karere ko mu busiriko bwa hagati bw'isi kuva ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas itanguye ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye. Hari inyuma y'uko umugwi Hamas ukoze ibitero vy'akataraboneka kuri Israel kuri iyo tariki. Uretse ibiganiro n'abategetsi ba leta ya Israel, vyitezwe ko Anthony Blinken abonana kandi na Benny Gantz, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Israel yari muri leta y'ubumwe aherutse kuva muri iyo leta. Uyu munsi kandi ababonye ivyabaye mu buraruko no hagati mu ntara ya Gaza bavuze ko indege ya kajugujugu n'ubwato bw'ingwano vyarashe ibibombe mu ntara ya Gaza. Ingwano ikomeye kandi yabereye mu mabarabara yo mu bisagara vya Rafah na Khan Yunis biri mu manuko bw'intara ya Gaza. Ibiziga vy'abantu vyabonywe mu mabarabara mu gihe abasivile b'abanyapalestina nabo bariko barahunga. Tukivuga ku vy'intambara mu ndwiza ibihugu n'amashirahamwe 90 bizohurira muri Suisse mu nama y'imisi ibiri ku mutekano wa Ukraine. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo. Leta y'Ubuswisse yatangaje ko hafi y'ica kabiri cy'ibihugu bizokwitaba iryo koraniro ari vyo ku mugabane w'Uburaya. Yavuze ko kuba ibihugu bitari bike vyo mu makungu bizokwitaba iryo koraniro ari ikintu gikomeye kubijanye no gutanguza umugambi w'amahoro muri Ukraine ushigikiwe n'impande zitari nke. Itangazo rya leta y'Ubuswisse ryavuze ko ikoraniro ryerekeye amahoro muri Ukraine rigenewe kuganira uburyo
bwo gushika ku mahoro y'ukuri azorama muri ico gihugu hisunzwe amategeko mpuzamakungu n'amategeko ishirahamwe mpuzamakungu ONU igenderako. Ubuswise buzokwakira iryo koraniro bisabwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Yamara Uburusiya bwaranebaguye iryo koraniro kandi ntibuzoryitaba. Bwatangaje ko buzogira uruhara mu biganiro vy'amahoro mu gihe gusa vyofatira ku kugena ibintu vyifashe muri Ukraine muri iki gihe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye ko Uburusiya bukura inteko zabwo ku butaka bw'igihugu ciwe. Ekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo igitera abarwanyi bo mu murwi wa ADF witira idini rya Islam bagavye mu gisagara ca Beni kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru cahitanye abanyagihugu bagera kuri 80. Abandi banshi barakomereka ni mu gihe abataramenyekana igitigiri banyurujwe. Leta ya Kongo yavuze ko iri kwirikora ibishoboka vyose kugira ngo ibuhoza bari mu minwe ya ADF. Aya makuru aremezwa n'abagize societe civile mu teritwari ya Benin. Bavuga ko abo barwanyi ba ADF bagabye ibitero bitandukanye guhera mu cyumweru gishize mu teritwari ya Benin. Aba bemeza ko bimaze guhitana abaturage barenga 140 nubwo leta ikomeje gutanga imibare iri hasi cyane. Leta yo ivuga ko abishwa ari 41. Ibyo bitero byibasiye lokalite za Masala, Mahihi ndetse na Kene zose zibarizwa muri groupe ya Madiwe muri iyo teritware, aho umubare munini w'abahitanywe nabyo wiganjemwe abagore n'abana ndetse n'abakecuru. Societe civile du Congo ivuga ko abo bose bishwe n'imihoro n'ibindi bikoresho gakondo bitandukanye byari byitwajwe n'abarwanyi ba ADF muri izo lokalite. Imibiri y'abaturage 80 niyo imaze kugaragara mu irenga 100 yahitanywe n'icyo gitero. Mu itangazo rya guverinoma ryashyizwe ahagaragara na Bwana Patrick Muyaya, ministre w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma, ryemeza ko kugeza ubu abantu 41 aribo bahitanywe n'ibyo bitero bya ADF. Muri bo leta igaragaza ko 39 biciwe muri lokalite ya Masala na Mahihi, abandi babiri bakicirwa muri lokalite ya Kene. Izo lokalite zose uko ari 3 zibasiwe n'ibyo bitero zihuriye mu kiswe komine ya Cyami ya Kantine, aho ku nshuro yayo ya mbere hakorewe mu bwicanyi nk'ubwo. Muri iryo tangazo kandi guverinoma ivuga ko yatangije ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru bigamije kuvana mu maboko ya ADF abaturage bashimuswe n'uwo mutwe muri ibyo bitero. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika mu gitondo cyo kuri wa mbere, Nixon Muhindo, umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Societe Civile du Congo ya teritwari ya Benin, yemeje ko abaturage barenga 100 aribo baguye muri ibyo bitero bitandukanye n'ibivugwa na leta. Yatubwiye ko iperereza rigikomeje mu kugerageza kubona indi mirambo dore ko umubare w'abishwe ari munini cyane. Le gouvernement venait de faire un communiqué dire que il y a au moins plus de Itangazo rya leta rivuga ko abapfuye ari 39 ikongeramo n'abandi babiri bakaba 41. Ibyo ni ukubeshya, ntabwo bihwanye n'ibyo twebwe turi kubona ahangaha habe na gato. Ubu imibiri tumaze kubona ni 80 mu bushakashatsi twakoze. Biragoye gutanga umubare w'abantu 39 ahantu hakozweho n'igitero cya ADF. Zabapfuye barenga 100. Ko twebwe ahangaha ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo turebe ko tubona indi mibiri. Uyu yongeyeho kuduca ibyo bitero byabereyemo tutabarizwa mu nzego z'umutekano zarizo zose, akaboneraho gusaba leta ndetse na FARDC gukora ibishoboka mu gukaza ingamba z'umutekano mu bice byose bya teritwari ya Beni. la présence des militaires ahangaha nta mubare w'abasirikare ba FARDC yewe na polisi y'igihugu ugaragara kuba ari mwinshi, n'ababa bahari ni bake cyane. Ntabwo bashobora kurinda umutekano w'abaturage bo muri grupema yacu kuko ni nini cyane. Abaturage barahangayitse cyane rwose kuko murabizi ADF ni umutwe wica abantu utagamije inyungu iyo ari yo yose, ahubwo guhungabanya umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi gufata ingamba zifatika kandi zikomeye kugira ngo ubu bwicanyi butazongera kubaho muri aka gace cyane ko ari bwo bwa mbere. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bakorera muri ako gace bavuga ko kuba inzego za leta zidashyira imbaraga cyane ku mutekano w'abanyagihugu bibatera impungenge zikomeye. Ricky Patrick Paluku ni umwe muri bukorera muri teritwari ya Beni. Uyu nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abiciwe muri icyo gitero barenga 100. Abishwe ni benshi cyane, umubare ntabwo ushobora kumenyekana vuba byihuse. Hapfuye abantu barenga 100 kandi abo bose ni abakongomani bari ku butaka bwa Kongo. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda kubona abaturage bicwa nk'inyamaswa mu gihugu cyabo. Leta yari ikwiye gufata ingamba
ingamba zikomeye, kuko ibi birenze ukwemera. Kuba nta ngabo za FARDC cyangwa na polisi y'igihugu zibarizwa muri aka gace bizakomeza gutera impungenge abaturage cyane ku mutekano wabo. Kuva aho umutwe wa ADF watangije ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Beni no mu ntara ya Ituri, abaturage barenga ibihumbi bakomeje kugenda bicwa, abandi bagashimutwa. Abaturage bavuganye n'ijwi ry'Amerika bemeza ko kuva aho ADF ikoreye ubwicanyi kuwa gatandatu nta ngabo za FARDC zihabarizwa, ahubwo ko akorera imitwe ya Wazalendo. Ubu bwicanyi buje bukurikira ubwakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa Codeco, bivugwa kufatanya n'uwa ADF mu teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri ihana umupaka n'iya Beni, aho abanyagihugu barenga 37 nabo bishwe, abandi 16 bagashimutwa. Icyo gihe guverineri wa Ituri General Luboya Nkasha Majoni yabwiye itangazamakuru ko hagiye gufatwa ingamba zikomeye uyu mutwe ukarandurwa burundu muri ako gace. Jimmy Shukrani bakomera urakoze. Muri Burundi naho ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu bwatangaje ko bugiye guha Uburundi miliyoni umwe w'amadolari ya Amerika wo guhangana n'ingaruka z'imyuzure iheruka kuba muri ico gihugu. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yacishije amaso ku itangazo ririmwo ivy'iryo mfashanyo. Itangazo ryashizwe ku rubuga rw'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kuri uno munsi wa mbere rivuga ko Amerika itanze ayo mafaranga y'imfashanyo ibicishije ku biro vya leta zunze ubumwe za Amerika bijejwe iterambere USAID. Ubwo bushikiranganje bwavuze ko iyo mfashanyo igenewe gufasha vyihuta abantu baba mu bigwati vyatewe n'imyuzurire mu kubaronsa aho baba, amafaranga yo kwifashisha hamwe n'ibikoresho bakeneye cyane muri iki gihe. Iyo mfashanyo izofasha kandi gukingira ingwara zitandukanye, harimwo no kuronsa abanyagihugu amazi meza, ibikoresho vy'isuku n'ibikoresho vyo kubaka utuzu twa sugumwe. Ubwo bushikiranganje buvuga ko ibihe bidasanzwe vy'imvura iheruka kugwa, harimwo n'imyuzurire n'isenyuka ry'imisozi vyahitanye ubuzima bw'abantu, amazu n'amaduka, vyatumye abantu bahahamuka, kandi ko imiryango ibihumbi n'ibihumbi yataye ingo zabo. Bavuga kandi ko iyo miryango ikeneye vyihuta aho iba, amazi meza, ibifungurwa hamwe n'imiti. Iryo tangazo rivuga kandi ko abenegihugu ba Amerika bifatanije n'abarundi muri ibi bihe bitoroshe, kandi ko ubuserukizi bwa Amerika bwiteguriye gukora ibishobotse vyose kugira ngo bufashe mu buryo bwihutirwa. Amerika ivuga ko igiye gukorana hafi na leta y'u Burundi hamwe n'amashirahamwe bicuditse, harimwo ikigo kijejwe abimukira ku isi OIM, ishami rya ONU ryitaho abana ku isi UNICEF, mu ntumbero yo guha akizero abanyagihugu basinzikajwe cyane n'iryo hindagurika ry'ibihe. Umuserukizi mfatakibanza wa ambasade ya Amerika mu Burundi David Reimer agira ati, ukwihangana kw'abarundi mu bihe bitoroshe kwabaye akarorero kadasanzwe ku bandi. Ati, Amerika ni igihugu gicuditse n'Uburundi kandi kiri kumwe n'abarundi. Amerika irababajwe n'abantu bahasize ubuzima, kandi irateye intege abarundi kugira bashobore kwihangana muri ibi bihe bitoroshe, bongere babashe gusanura imihana yabo. Iryo tangazo rivuga kandi ko leta ya Amerika ibandanya ibikorwa vyayo vyo gufasha mu iterambere ry'u Burundi ibicishije mu bikorwa biganisha igihugu mu nzira y'amahoro arama. Leta ya Amerika isaba abarundi kwihangana muri ibi bihe bitoroshe.